hello guys, ndabaramukije cyane. Ndizera ko muguwe neza aho muherereye hano kuri PITV, Peace International TV. Ni Arlie nkuko bisanzwe ndabaramukije cyane. Abari mu bihugu vya kure, abari mu Burundi, aho muri hose murazi ko ndabakunda cyane, ndabibabarira, ndabakunda gose. Kuko mukomeza kudushigikira, mukomeza kuraba ibiganiro dushirako, nukuri n'ubu ndabasavye. Utarakora subscribe abikore. Nutaragira like aca bikora hama kandi acagira share no ku bandi kugira ngo bashobore kubibona turushize kumenyekana kuko nukuri mudahari murazi ko ntibishoboka ko dushika kure. Rero mukomeze kudushigikira cane gose. Rero hano ndi kumwe n'umutumire umuntu mwiza cane, umukobwa mwiza wakaranga vraiment ndazi ko benshi baza kumumenya ariko ni mushasha hano. Ni n'umuntu adasanzwe muri PITV. Akunda gasurinya neza mukumve neza si umushitsi bisanzwe si babatumire abandi basanzwe ariko asanzwe ari n'umuntu adasanzwe muri PITV nk'umuntu novuga gute ko ari directrice wacu directrice wa PITV. Reka ndamwakire abaramutse mumenye uwo ari we yidondore ndazi neza ibindi turaza kubivugana mu nyuma. Karibu cane muri Peace International TV. Murakoze cyane. Murakomeye? Ego. Murashaka kuvuga akazina kanyu ku batabazi babonye ubwa mbere. Nabuze kuri directrice wacu. Je ndi musi uburongozi bwiye muravyumva. Je ndi umujournaliste nawe n'ugwego. Rero ivyo mwavyumvise ariko shaka yivuge wari we yivuga izina. Ndazi benshi barakuzi mugabo nifuza ko abanywanyi bacu babamenye. Karibu. Ndaramukije abakunzi bacu aho muri hose aho muherereye. Amazina nitwa Ndayikeza Pascaline. Hariho bamwe bandi banyita Pasi, abandi Pascalinda. Ego. Pascaline Ndayikeza. Ewe ni sabre. Ego mvuka mu Ruyigi. Hama nkora slam, ndi worship leader, ndi umukirisu nkaba ndi muri chorale, umva ndashobora kurongora abandi muri louange et adoration. Wow, rega nje numva ufite utuntu twinshi gose no muzemva ngaha ntanye ingabire nyinshi. Numvise ko mukora ico bita slam hama muranaririmba. Urafise indirimbo yiwawe wasohoye canke ni muri eglise gusa? Bon, narigeze kuba ndazandika mugabo sinashatse kuzisohora. Nige nace ninjira muri carrière ya slam. Ko natanguye nandika birebire cyane ntazi ivyo ari byo. Hama umuntu ushoboye kuganira cambwira turaraba ko utari muri slam. Wamaze guremarka ko ashoboye slam gusumba no kuririmba ndabishoboye. Mugabo bon, iyo uri kuragerageza kwisitiwa canke kwitora mu kintu, bon, ni vyiza yuko utisanga mu bintu vyose. Kuririmba no bishobora gusohora nana yanditse niyo nzingo ngomba nje gusohora indirimbo muri studio nkanarindire ko ngenda narabutse. Bon, nuko. Turagwaye ikaze cyane muri Peace International TV. Turishimye cyane kuronka ubundi mukobwa baje. Je nari mu guhera ni niki navuga irungu ko yandi umukobwa je nyene mugabo urumva ndaronse uyundi muntu karibu cyane. Merci. None muri ivyo byose nta kindi kintu ukora ku ruhande wavuze kuri ivyo nyuma mugabo mu buzima busanzwe ko tuzi umuntu wese ashobora kwiruka kugira ndera ubuzima. Kwanza sinakubajije ikintu kimurubatse canke nyene Esne naravye. Okay. No, we single canke ni tunyene buramufise mugani aha bariko barakubona. Barakubona dusaba abahungu bashushe. Okay. Jeni single vraiment. Nta muntu yashimye gabasha. Ndabasavye abantu. Je ndabinginze. None ntimubona ko ari umukobwa mwiza icuruka inyiki vuba ntikibacike. En plus mwumvise wari we. Reka turabisubiramo. Okay. Ndibaza kutaza gutanga nimero yanje kubera no muzi bizinze byagenda. Oya uzo gushima aratwandikira hama turashaka turatubicisha hejuru kubera wowe ntibapfa kuronka uko nyene. Ego nariko ndakubaza mu buzima busanzwe.
mu buzima busanzwe nta kindi kintu ukora nyine urazi ko abantu baguma biruka ugira ubonye n'abakobwa bariruka bararondera ubuzima urabona kuko nanjye ngandi ko ndarondera ubuzima sinzi rero nawe hari ibindi bintu usanzwe ukora apart y'ibyo bya Islam iyo n'ingabire wamenye ko ufise muga nta kandi kazi ukora nk'umuntu agusanze ahantu akavuga ati ewe ni wandi nabona hahandi nta kindi kintu mukora mu buzima busanzwe bon nk'uko wari uhejeje kubivuga mu bijyanye n'amabanga mashasha tubayeho ku isi dufashanya apana gukora akazi kugira ngo uronke amafaranga ati kariho n'abayita amahera arahera actuellement muri make kuja muri Islam sinabifashe nka carrière nabifashe nka talent ushobora ku-exploiter hama ikimpacta isi hama je carrière yanje ni journalisme nagize journalisme nagize muri université nagize faculté de la communication pour le développement nagiye nkora mu stage professionnel mu radio n'ubu nivyo nsanzwe ndiko ndakora hariho ko ndimenyereza muri ONG yitwa Counterpart International mu bijanye na administration et programme ibintu nk'ibyo nyene narakoze muri Croix Rouge l'année passée pendant 6 mois aho nyene nari muri communication mva ko ntigeze nta carrière nibyo nsanzwe kandi ndi umuntu akunda gufasha surtout muri système humanitaire ndasanzwe ndi volontaire wa Croix Rouge Tibondi umva gukora ibintu ubikunda kandi atanyungu uri kuraronderamwo yiwawe ariko rondera y'abandi ibintu vraiment biri mu maraso yanje. Okay, murakoze cyane murumva ko twazanye umuntu adasanzwe afite ingabire zitandukanye akundana jenshi mbona directement ko ari umuntu akundana vraiment urabona ko twungutse umuntu adasanzwe vraiment karibu cyane hama reka ndakubaze gatoye ku kintu ca Islam wamenye ryari ko ufite iyo ngabire urumva ko watanguye wahora uririmba ngira n'ubu uraririmba ariko wamenye ryari ko ushobora kugira Islam canke ibyo uri kurandika wumva neza ko ari Islam mbega Islam mu kirundi ni iki? Nabimenye muri 2017 sinabivuze senga muri Eglise Christ Embassy Burundi muri DC imbere ya Pakobu muri 2017 twari dufise concert canke yari igikorane cari citwa Fire for your future hama en fait ni jenari nka bakuntu kumwita chairman plutôt go I was like chairwoman umva ni jenari ndongoye organisation y'ico gikorane hama baratubwira ati murondere ama présentation je ndiyumvira ikintu ushobora gupresenta ndakibura nashobora kuririmba mugazi numva ko no performinga neza umva iyo ikintu kiri muri wewe hashobora kuba muri wewe mugabo tumva ko ukikora nyene birenze warumva nk'ubwoba canke warumva ko bifise mugabo ukavuga ati no sivyo hari igihe wumva umenga nibirishike ibintu ndiko ndumva ari ivyo canke nuguta umwanya genre uri kuravyumvira ntiwagira ubwoba uvyumva ahubwo ikintu nari mfise si ubwoba ahubwo jewe muri John nsanzwe nkunda korera muri excellence namva ati noja kuririmba sindabikore ngo kugeza aho nshaka sinaryoherwa ca ndiyumvira ko nari nsanzwe nkunda Islam nkaja kuzirorera hama deja nari maze kumenya ko nshobora kuba nandika Islam hama jewe ikintu ingabire Imana yampaye kandi ndayishima iyo niyumviriye ikintu nkabura amahoro ico kintu ndagikora kandi ntegaza gushika kuri objectif je narebwe ati mva jewe muri kije gikorane nzo presenta Islam umva ico ndacibwiye atana muri abikora yego je ndacibwiye biba biheze niko bimeze je naho mpakazi nkakubwira ati ibyo ntavyo nza gushobora nyene mbwa nibwiye ati ibi bintu vraiment je umuntu ngo bandamukorera babiri excellent hama rero ndaryama je mfise ikintu nza gukora Lolandama canke ikintu nyene kindaje ishinga ntatiro ndonka
naciye njyama umva naho nosinzira gutya nkahumiriza nguma ndota vya bindi nshaka kuzokora deja umva image zose ingene igikoba kizogenda bica birasirikira mu mutwe rero nja kuryama ico nakoze nashize urupapuro n'ikaramu iruhande yiwanje ku gitanda numvise kayide nca mvyuka nkandika umva ijoro ryose narayenda yandika yarayiheze harasigaye imisi mikeya rero ndayisubiramwo ndayimetriza hama umunsi wa presentation ugeze nabisengeye ndavuga mana bon nasubiye inyuma gato ariko nari narabwiye Imana ndavuga mana jewe usanzwe unzi ndiyemera jewe ndashaka iki kintu naje kugikora ntibizobe vya bindi nyene vyo ngaho yagize Islam bigire témoignage gire impact kandi nari narayisabye avuga mana umva jewe abantu bose babahaye ingabire zitandukanye ndashaka ko urevela ikintu kiri muri jewe bon umva agatushe je ndakita agatushe umva n'umuntu bicaye bimenyekana ati urya arashitse nta bindi bon biza kuba bimeze neza canke nk'ubu nk'akazi ubukora ko buvuga ati je ikije kintu turazi umva ataje mwimenye nta wundi bon kuri iyo Islam rero ndagenda ndayipresenta fise ikintu bita timidite mu rurimi rw'igifaransa umva nubwo nari mfise iyo timidite kameme ivyo nariko ndatanga ko hasi nari jenye nari kumwe n'Imana ikintu cyose ubwira Imana ati mfasha iragikora vraiment umva jewe ariko ndayivuga sinovuga ngo nariko nda performinga vyahatari birenze amwe nyene na experience yahatari muga nabona abantu barira nyene baguma bakoma induru je avuga ati none bya bintu byavuye bikomera yes rero baza kuma nyene ama encouragement bavuga ati courage ntubigire occasionnel gumubigira bicika ubuzima bwawe bon yari yitwa au travers du voile déchiré yo titre ndumva ko yakugoye ahubwo ntaniyo nari numvise sinzi ko bishobora kuyisubiramo kuko urumva abadukurikirana hari abumva igifaransa hari abatacumva ariko kubera ko tubigira mu rurimi rw'ikirundi sinzi ko ushobora kugacisha muti kisigura kuno mu kirundi bon Islam ya mbere nakoze ko twari dufise igikorano citwa Fire for your future bon normalement ni gukabura umuriro uri muri wewe bon kuri kazoza kawe ubriye ndazi nyene jewe message yanje muri iyo c'était que umuntu bon tusigano n'umwanya ko muri Islam ya mbere yitwa au travers du voile déchiré bavuga natangura le temps passe l'heure presse ce sont les âmes faibles qui se laissent umva wowe ntiwumve yuko umenga ufise ame iri faible ngo stresse ati mbega je bizogenda gute umva ahubwo profite iyo nyene iyo occasion profite umwanya uri kuragenda umwanya uradusiga hama hano navuga ati il faut pas se contenter bon de la médiocrité alors que excellence ibaho ntumve yuko umenga aho uri ntushobora kugera ahandi hantu si ça bon fait yari muri cadre ya gospel mugabo je message zanje nguma bon comment dire nguma ndi netre uvyumvirije umwanya umwe uvyumva umenga ni profane undi mwanya ukumva umenga ni gospel umva je nshaka kumuyandi majambo umuntu wese aritora yes go vraiment merci beaucoup ariko arikina kwajije ntakinyishuye Islam ni gisigura iki mu kirundi umuntu ashaka kumva tukunda kumva ngo Islam ngo ujya no muslameuse ngo urumva umuslameuse wewe atiganye ngo kuno Islam mu bisanze mu kirundi hari amajambo kenshi takunda kumenya mu kirundi ugasanga urumva wakimenyere mu gifaransa nyene uko nyene munakubaje ati nani gisigura iki mu kirundi ngo urumva ngo ndumva nyene ko Islam ngo sinabigana kivuga mu kirundi ariko hari ijambo rihari mu kirundi. Bon, en fait, Islam gye no kurondera kuri internet nta majambo ari clair bakubwira baguha ama definition nyene urumva kandi Islam zamyeho kuva kera muri kahise ku Burundi byari bijya bicuba amazina icese mugabo mu majambo make Islam ni nka poeme ni icese niyo majambo novuga majambo make. Ego murakoze gusa ikintu nkundiye
no mustomi vraiment aracari wa mbere tumenyera abakobwa b'u Burundi urumva hari ukuntu amatubwira ati urumva ubwiza kwifata nk'umufasoni ibintu nyene byo kugira gutyo ugasanga abantu bose bafite amasoni umuntu kugira ashobora kuvuga yuko afite ingabire akayemanga akumva ko yiyemera fait hari ikintu wavuze nakunze ngo je ndiyemera hari ukuntu uvuze mu Burundi ngo ndiyemera wumva ko menga uyu muntu kuri ariyemeye byatari menga ni ikintu cyatari kandi mugabo urifitiye icizere mu yandi majambo kumva ko ushobora gukora ikintu hama ukagishikako umve uko bigenda kose ukagishikako biri mu bakobwa bakeya b'abarundi surtout ibyo tubazi ku bantu bo hanze uri umushizi w'amangajema kandi courage cyane nashaka kubaza kandi kabazo kuko kino ngano nziza kugitaba ko cyane ariko hariho Salam wowe ufise ntoya mu muzo umaze kugira canke byose ni birebire ko bavuze ngo arigeze kwandika iki nta Salam na gato ufise canke byose ni birebire gose. Bon, uretse iyo nahereye ko yari yitwa Au travers du Val de Chiri ya 6 minutes naciye mvuga ati sinoza ndakora ibintu birambira abantu. Bon, muri make iyo ufise message ni byiza kuyitanga uko nyene wayirose mugabo yufashoye kuyiminimiza naho nyene mugabe kaguma message ari yindi naho nyene sawa. Iya kabiri nakoze yasohotse le 8 mars ni abantu benshi banzi ko yabaye publié kuri Le Renouveau du Burundi mu Gifaransa iraba aussi publié kuri BNP TV naramu invité spécial le 8 mars. Bon, henshi en tout cas henshi yarabaye publié kamara nigashika 3 minutes. Bon, mais dans l'entretemps hariho yindi yasohotse ejo. Bon, pour la première fois nakoze ikintu mu Kirundi icese mu Kirundi abantu benshi ndazi bumva ururimi rw'ikirundi surtout bazoyikunda yitwa kwidegemvya nyakuri na cane cane ko turi muri periode yo kwigina no guhimbaza irananiye guhimbaza independant kwikukira. Murakoze cyane urumva ko wateye intambwe nini idasanzwe dukunda kumva Salam nyene mu Gifaransa ndamaze kubona yuko hari abantu benshi ariko barabikora mu Kirundi navyo nyene kubera turabikeneye nukuri ndumva ndaza kuyumviriza none hari ahantu yobiri dushobora kuyisanga eskurafise page ya Facebook canke kuri Instagram canke ahandi hantu dushobora kugusanga nk'umuntu ariko aragukurikirana ashobora gutora ibintu byo wamaze gukora. Ego cyane video mashobora kuyisanga kuri channel yanje ya YouTube Pascalinda Poetry Pascalinda Poetry bashobora kuyisanga kandi no kuri Instagram naho nyene ni Pascalinda Poetry na page ya Facebook Pascalinda Poetry ibaza ko muriko murapartage kino kiganiro muzoshira ko link byo bafasha kugira bace bayiraba nyene direct batarinze kuja ku compose ibyo bintu. Ego sawa murakoze cyane nukuri je ndanezera kubona umuntu nk'uyunye mu bisanzwe tumenyereye bikora abahungu mbwa n'abakobwa basigaye bagira ko rafa pasimenga hari umukobwa yitwa Nilies ninde sinibuka izina ryiwe ya amazi hagumaja mu bihugu bya kure nyene ku bintu bya Salam hariho Gladys undi ndakubazira amaze kuja muri competition kuko ndibaza hari ibintu nk'ibyo bahora baorganiza nka za IFP canke ahandi hantu kera ku ishuri ntavyo horugira urumva wongira bigize vuba muri 2017 ni vuba cane nta competition urajamwo nta message urumva gutanga ugiye muri competition canke kubera ufite icizere n'ivyo wabivuze ntushobora kumva ko ushobora kuja gukompetana n'abandi bantu hama ukabatsinda kumva kandi urabishoboye nta na rimwe birashika canke uramaze gukora ama competition hariho n'amatrofe kana ko maze kuronka. Je musanze umugambi wanje so kuja gutsindwa canke kuja gutsinda sinigeze niyumvira ati bon déjà nari umudebutante kumva yuko noja gukompeta bon nkuko bavuze ko nifitiye icizere bon nariko kuva 2017 ni vuba sinumva yuko objectif ya mbere yobuye kugenda kugira ama competition numva yuko icambere ari yo kubaka ico ndiko ndakora d'abord hama ibikorwa vyo nyene birivugira
nka femme de valeur igihe isohoka ama organisation menshi yakumye andondera ati turakunda gukora ibintu bijanye na genre nyene emancipation de la femme turashobora kuza kurondera udukorere amaslama canke utwandikire umva iyo yari deja opportunité ivutse urumva no mu bindi bintu byose wumva yuko hari ikintu ushaka gukora wenyene azondondera sinobesha ngo nzogenda ngo mva ngo nari mvise ngo je ngo n'umusilameuse ngo biki ngo nari nje ngo duhigana ntabyo nare nk'umuntu ashobora kuba yumva afise iyo mpano muga akabatinya akumva ko ashobora kubabona yandika ibintu wowe nka wowe ushobora kumubwira iki yumva kumenga kubera birateye ubwoba arazi kugiye guhagarara wowe Imana yose wagize no ko rusanzwe umuririmbyi ntacyo byagutwaye nta soni wigeze wumva hari igihe nyine ushobora kumva ikintu muri uwo mugabo ukavuga ati abantu bajya abantu bose je noshobora kuhagarara imbere cyane ntangora kugigimiza deja ntabyo noshobora vraiment ni nk'umuntu ashobora kuba afise impano nk'iyo canke afise impano kanaka mugabo atinya abantu canke avuga ati je ntaho nzoshobora gushika hari ahantu mbona naka je sinibona nka naka simbona ko nshobora gushika kure vraiment aho umuntu aba yifuza ni nk'umuntu afise talent canke ingabire muri we Imana ishobora kuba yaramuhaye muga akabatinya nivyo Imana irashobora kumushoboza ikamubwira ati genda urayifise mugabo akaguma yumva ubwoba hari abamuca intege ndetse nawe hari abashobora kuba baraguciye intege n'abandi baguteza imbere akakubwira ati avance imbere ni sawa ni heza cane ni kure ntugire ubwoba bw'abo ariko baraguca intege nk'abantu bari muri ivyo wonye ushobora kubabwira gute nka wewe nka experience umaze gukora nyene kurumva uramaze kubibamwo amajambo ntabura nk'uwo muntu ashaka kuba afise iyo ngabire ushobora kumubwira gute je kimwe mu kintu nkunda kubwira abantu il faut oser nimba ikintu nabonye coroshe mu kwandika slam il faut d'abord ko igikenewe si kumenya kuvuga kuko ushobora kuba uzi kwandika kandi abantu bose bakora slam ntibazikora mu ma audio cyangwa baje kuzipresenta ishobora kuba ari text iri écrit ishaka ko uzoyipublia cyangwa uzoyikora audio byose bivana na nibaza ko ikintu ca mbere yokora yo kwiexercer cyane gukunda gusoma nimba avuga ati je nzokora kubijanye n'amahoro bijanye n'urukundo iki akama asoma ibintu bijanye n'ivyo bintu yumva message yiyo ko umuntu wese ifo kugira message iri clair mu bintu akamenya ati message je nka slam zanje si ibintu bihanitse gose urashobora slam wanje urashobora kuzana dictionnaire iruhande yawe kugira ngo turarabisigure amajambo igoye mugabo si vya mindi ngo je nashobora kuja muri competition umva karabandanya akavuga ntaramenye ivyo ariko aravuga igikuru suko uza kuvuga ibintu bihanitse abantu bataza kumva ifo kuvuga message d'abord yumvikana je ashobora kumviriza ukagera ahantu ngatakara n'ahandi ukitora mugabo yisubiyemo canke uri kuraheza ukavuga ati yashatse kuvuga iki jewe personnellement sinovuga ko mfisemwo sinovuga ko ndi umu expert mu bintu bya Islam kuko namwe nagiye kuvyiga ni hahandi nyene Imana iguha ingabire ari n'ingabire nshobora kuyihisha nshobora kuyinyegeza rero umuntu wese avyifuza kuri bike yanshoboye mu bijanye no kwandika malheureusement nafise umucoach aruka gupfa Imana mwakire mu bwami bwayo ariko narabandanya nkora sinacitse intege gusa nguma numva ko ari ikintu mbuze urumva rero umuntu wese afise iyo ngabire ntiwiyemere gose ngo wumve kurenze rondere abantu basanzwe babikora ubegere wowe umaze kugera aha wahereye hehe mubaza ati nokora iki wanashaka kukwandikira biragoye ko umuntu akwandikiye ikintu biragoye ko uza ku exprima kijya kintu jewe sishobora ku exprima kijya kintu wewe washatse kuvuga ngize ikiganiro wavuze ko ibintu byo kuririmba byari bikurimo none nk'umuntu ushobora no kuririmba canke navyo nyene byose urabikora kuko urumva ko Islam yaragutwaye ahanini ariko no kuririmba nyene uracabikora yego rero sikia turangize dusigarana kanya gato sinzi ko ushobora kuducishirizaho gatoya Islam agasalamu gato cyangwa uza kuba ukeneye aka instrumental cyangwa urashobora ku muri zo zose nakubwiye au travers du Val déchiré femme de valeur
ukwidegemvya nyakuri hitamwo iyi imwe mvuge mu majambo make y'ibindi bazoja kuvyumviriza. Okay, kubera turi mu gihe co kwikukira tuzoba dukwije imyaka 60 mengo sindavyibuka neza dukwije imyaka 60 twikukiye ya rero nashaka kubaza nashaka utubwire kuri iyo nyene iyo y'ikirundi kuko ntumenyereye vraiment amasalamu y'ikirundi ivyese urumva mu kirundi nyene mu kirundi shaka ducishirize ko gatoya juste turangize kwera turi ku munsi nyene wa ntuze wa independance kari Okay, ibintu by'iwanje biba bituje hamwe umuntu ashaka kuvuga ukavuga ati none uza guvera message ushiraka burungu he je ibintu byanje biba bituje kiri jambo Burundi reka nkurati kuko utaratihangira ndanga karanga kawe kuko utaratudohoka ku ngingo yo kuzana iterambere ndakuvuga ndakubwira amakunga ashira amakenga kuko ataguteye imvumba nyabuna yaguteye inkunga ko yabonye ko yikuraje ari kure cyane gusumba iyo wavuye Burundi bwanje Burundi bwiza muvyeyi wamvye undera runtu nanje nkirinda uruntu nkurana ubuntu Burundi bwanje ni wowe wamvyaye ungira uwondi. Wow. Basha navuga ko no kuba bashi urarenze kandi nukuri ndakwemeye cyane. Bon ntavyo sanzwe nzi gose mbwa ibintu bya Islam ndakunda kubikurikirana. Sinzi ngira umfashije naje noshaka kubikora mu misiri imbere. Yo ngoca mwiruka abantu bimana sidababeshe probaje eka nibinyene ntavyo nshoboye ndiko ndapfa kugerageza byose no kugerageza. Rero ndagushimiye cyane. Abayikeneye turaza kubaha lien turaza kubaha link muce muyibona byoroshe kandi rero turangize tugushimira cyane ariko sinzi ico ushaka kubwira ugwaruka mu majambo make nko mu misegonda nka 30 juste mu kurangiza mu gutera intege abantu bafite ingabire canke bafite iyo ngabire ya Islam cyangwa bafite ico bashaka kubwira abantu kuko rero n'igihe ushaka guhabwa message n'Imana mugabo ugasanga uratinye kujya kuyitanga ko bivanye n'icuri uvuga ati genda umuntu muto hose nshaka gutwara message ahantu hose ngo yumve rero we nawe urangiza ikintu ushaka kugira abantu n'igiki. Bon tugumye muri angle y'amatara nkuko ari byo twari ko turavuga umuntu wese arafise ikintu Imana yashize muri we donc iyo umuntu yavutse uko nyene akugira aze ngaha yibere kwisi gusa byo baye byorosha ariko igituma benshi bakunda kubona umenga ibintu biragumye ni kubera ari ikintu utegereza gushira habona. Rero message notanga ku muntu wese ariko aranyumviriza wumve kuri umuntu w'igiciro cyane mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Rero urondere ico kintu icari ico ko Imana iragishira muri wewe mugakamenga kiranyegeje urashoboye kugitora naho wumve ko uri umuntu de valeur wumve ko uri umuntu ategerezwa ku impact ataje ngaha ku isi kwicara gusa hama à part ça talent yonyene ntishaka kugutunga tube abantu b'urukundo kuko ikintu cyose twifuza kiri mu bantu duce bugufi wumve yuko ikintu cyose ukeneye wewe ujya wundi mugenzi wawe aragifise ya guca bugufi gukunda gukora muri make nibyo novuga. Murakoze cyane reka ndabashimire gose ndabashimire bivuye mu mutima kubona nyemeye kuza hano ndazi abantu mufite ibintu byinshi muriko murakora ariko kubona mukaza mukifatikanya natwe na PITV mukabwira abantu ico bakwiye gukora canke ukibutsa ugakabura abantu nyene ico nankari gihe umuntu yibagira wari we bivanye n'ama circonstances ariko aracamwe. Rero ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuba hano nizere ko n'ikindi gihe ndazi ko muhari kuko turacari kumwe. Murakoze cyane rero nizere ko n'undi mwanya muzohaba yego tukaba tumako no mu bijanye n'ibindi byose muzoza cyane. Bon sinogenda nanje ntashimye vraiment ni opportunité mwampaye kuva ikicese gisohotse nta na hamwe kirahonyoza amaguru ni ngaha en tout cas ni opportunité pour moi na kandi ni opportunité kuri iyi TV iwacu yego ndabashima murumva ko twe tubaye abantu bambere vraiment bashobora kuronka kino cese navuga ko ari Islam
turabambere kandi urumva niyo yasohoye mu kirundi murazi ko si abantu bose bashobora kwandika ikirundi urumva bisobanura ko ubuzi ikirundi cyinshi rero ndabibashimiye cyane reka nshimire n'abakunzi bacu ba Peace International TV badahengeshanya kudushigikira kutuba hafi mu bihe byose n'ubu ndabinginze mukomeze kudufasha murazi ko muri aba boss bacu nama ndabibabwira rero ni yari PITV twari kumwe na Pascalinda mwakumvise karatesa jenzo kumana Pascalinda yitwa Pascalinda ndayikeza ndayikeza urumva ni Pascalinda muzize muramwita uko nyene niko gatesa mugende mushigikire yababwiye hinge ndamusabe asura abibutse channel yiwe ingene yitwa hama muze kugenda mugire nawe mugire subscribe hama mufashe Pascalinda Poetry hama ariho nk'ukeneye iciyumviro yonterera canke ari ikintu cyose yifuza kumbwira singana ciyumvira yonterera ari conseil canke ikintu yifuza ko gufashanya birabaho canke ikintu nanje namufasha ashobora kugenda kuri Facebook mugabo 5000 barakwiye gusa nyandike message ndayibona Pascaline Glory ndayikeza ko ka Glory sizina ryanje muga ndakunda Gloire nk'uko ushobora kwita faveur ikintu cyose kandi iyo Gloire igendira irambako Pascaline Glory ndayikeza kinyandikira message cyangwa no kuri Instagram Pascalinda Poetry hose Facebook page Pascalinda Poetry chaîne ya YouTube Pascalinda Poetry. Okay, murakoze cyane mwabyumvise reka rero namwe ndabashimire ndangize ari Arlie nkuko bisanzwe murazi ko twamana ndi hano nukuri ni muzigera mumbura ndahari vraiment kubwanyu so murakoze cyane kandi ndabashimire gose komeza kudukurikirana ibinzi biganiro biri nyuma tukomeza kubaha utuntu turyoshe murabizi rero murakoze cyane mugire aho muba mwubahwe murakoze